Uburundi ngo buza mu bihugu vya mbere bikenye mu karere ka East Africa, muri Afrika ndetse no kw'isi. Ivyo rero ngo bikaba bifise ibibitera vyinshi, ariko kandi bamwe baravyemera abandi bakabihakana. Hari abavuga yuko ngo hakena umuntu, abandi nabo bakavuga yuko igihugu c'u Burundi gifise ubutunzi budasanzwe, ubutunzi kamere buri mw'isi ndemwa, ndetse bukaba buri no mu butare, amazi n'ibindi Uburundi busanzwe bufise utosanga mu bindi bihugu na bimwe kw'isi. Ndetse Uburundi bakavuga yuko ari igihugu gitunze, kandi bakavuga yuko Uburundi budakwiye yuko babugereranya n'ivyo bindi bihugu, kuko uko babayeho muri ivyo bindi bihugu siko abarundi babayeho. Ndetse bakavuga yuko umurundi mu Burundi uko abayeho umurabiye mu makungu uburavye ukabona yuko akenye, ariko umurabiye no mu Burundi bakavuga yuko aba ameze neza, ataba akenye na gatoya. Uburundi none burakenye vy'ukuri koko? Bwoba arico gihugu gikenye cyane hano muri kano karere ka East Africa, muri Afrika no kw'isi? Uburundi bwoba ari igihugu gitunze mu vy'ukuri nk'uko abarundi benshi babibona? Aya n'ayandi ni muri Burakeye, aho tugiye kugaruka ku vyavuzwe n'umukuru w'igihugu, ivyavuzwe n'uwurongoye ishirahamwe Parseme Burundi, ivyavuzwe n'uwurongoye banki nkuru y'igihugu BRB ku bijanye n'ubutunzi bw'igihugu ndetse n'ubukene buvugwa mu gihugu c'u Burundi. Morning Burundi, Uburundi Burakeye. Turabahaye ikaze muri Burakeye kuri uyu wa gatanu, tugiye kugaruka ku makuru yazindutse aravugwa hano mu Burundi ndetse no mu makungu. Ariko amakuru y'uno munsi tukaba tugiye kwisunga cyane icegeranyo mu bijanye n'ubutunzi, aho bavuga yuko Burundi buri mu bihugu vya mbere bikenye kw'isi, mu karere ndetse n'ahandi. Ariko kandi bikaba ari bitemezwa cyane na bamwe hirya no hino mu Barundi, nk'uko twagiye tunabigarukako mu makuru atandukanye. Raporo zitandukanye mpuzamakungu zikaba zerekana Uburundi nk'igihugu gikenye cyane, kirimwo abanyagihugu bafise ubukene budasanzwe, ndetse igihugu kidafise ukwidegemvya mu vy'ubutunzi. Ariko kandi abategetsi batandukanye n'abarundi batandukanye bakabihakana, bakavuga yuko hakena umuntu, kandi bakavuga yuko ubukene buri mu Burundi no mu mahanga babizi neza yuko ubwo bukene buriyo, ahubwo ari ijisho ry'abantu babirabira mu mahanga, bakagereranya ubukene bwo mu Burundi n'ubwa hariya bagereranije n'ifaranga hariya rigezeko idolari, ndetse bakarigereranya n'amafaranga y'amarundi. Muri ano makuru rero tugiye kugaruka ku vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu mu nama yakoresheje abo mu gisata kijanye n'ubutare n'amasoko ntanganguvu, ndetse twongera tugaruke ku vyashikirijwe n'umuyobozi mukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB, ndetse tugaruke no ku vyavuzwe na Faustin Ndikumana arongoye ishirahamwe gishinze guhimiriza abarundi guhindura ingendo mu vy'ubutunzi Parseme. Ndetse rero abo bose bakaba bagiye baragaruka ku bijanye n'ubutunzi Uburundi bufise, icokorwa kugira ngo haboneke ubutunzi hano mu Burundi. Tukaba tugiye guhera ku vyashikirijwe n'umukuru w'igihugu, aho umukuru w'igihugu yashize imbere uburimyi n'ubworozi, ndetse umukuru w'igihugu akaba amaze igihe kinini agendeye amasoko ntanganguvu, yongera aragendera n'amasite bimbako ubutare hano mu Burundi. Ivyagaragaye nuko mu Burundi hari ubutare bwinshi cyane, hakaba n'amashirahamwe menshi cyane yimba ubutare, ndetse ayo mashirahamwe umukuru w'igihugu akaba yavuze yuko ashobora kwinjiriza amafaranga y'agaciro menshi cyane Uburundi, aho twovuga nko mu Kirundo aho hubuwe ubutare ushobora gutungisha Uburundi mu kanya gato. Hakaba hariho n'ishirahamwe Fanarek riheruka kuja kwereka umukuru w'igihugu ubundi bwoko bw'ubutare baheruka kuvumbura hariya mu ntara ya Cibitoke, ni mu gihe mu Kayanza, mu ntara ya Gitega ni Muyinga hasanzwe hariko harimbwa ubwoko bwinshi cyane bw'ubutare hano mu Burundi. Ku rundi ruhande umukuru w'igihugu c'u Burundi akaba yashize imbere uburimyi n'ubworozi, aho abona neza yuko uburimyi ari kimwe mu bishobora kugabanya ubukene mu Burundi, ndetse akavuga yuko babifatanije n'ubworozi hamwe no guhingura, aho yashizeho n'ibigega bidasanzwe nk'ikigega cy'igihugu payeje kugira ngo gishigikire ugwaruka, kugira ngo ugwaruka gwiteze imbere, ndetse ugwaruka rukaba gwarakoze imigambi itandukanye, aho ugwaruka rurenga 3,000 rumaze kurangura imigambi itandukanye hano mu Burundi, kandi rukaba gwariteje imbere, rwongera ruhakazi urundi gwaruka, ndetse rukaba gwaragabanije ubukene n'ubushomeri bisanzwe bivugwa mu gwaruka mu Burundi.
payeji yari yahawe imiliyaridi 40 z'amarundi kugira ngo izofashe ugwaruka mu migambi yo kwiteza imbere. None mu by'ukuri kuki havugwa yuko Uburundi bukenye, kuki havugwa yuko Uburundi buri mu bihugu vya mbere bikenye muri East Africa ndetse no muri Afrika hamwe no kwisi? Icegeranyo rero kikaba carerekanye neza yuko Uburundi buri mu bihugu bidafise umwidegemvyo mu by'ubutunzi muri kano karere ka East Africa ndetse no muri Afrika yose no kwisi. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye rero akavuga yuko ubutare ari umurima weze abarundi dusegerezwa kwikorerako, ndetse akavuga yuko ngo nivyo kumvikana ingene tuba dufise umurima weze hanyuma tugaca tuvuga ngo turakenye. Ivyo rero umukuru w'igihugu yabishikirije kuri uyu wa 20 Ntwarante 2025 ku Kirimba kwa Ntare Rushatsi, aho yariko araganira n'indongozi zo mu bushikiranganje mu byo bujeje harimwo amazi meza, amasoko ntanganguvu, ubutare n'agataka, mu nama rero yo kurabira hamwe ibikorwa by'inama nkuru byakozwe mu kiringo c'imisi 100 cyatanzwe kugira ngo indongozi zose zerekane ivyo zikorera abene gihugu. Ivyo umukuru w'igihugu akaba yari yabishikirije mu ijambo n'ikiganiro yahaye abanditse n'abamenyesha makuru ndetse n'abanyagihugu igihe umwaka wari kurarangira. Ikiganiro kikaba cabereye i Bujumbura hariya mu nyubakwa z'ishure Skepers. Umukuru w'igihugu rero akaba yamenyesheje ko kugira ngo Uburundi bushike ku mbona kazoza busanzwe bwarihaye y'igihugu kidakenye mu 2040, igihugu giteye imbere mu 2060, ngo kugira rero dushikire imbona kazoza ngo twarabanje turaraba yuko dufise ivyangombwa byose ngo bishoboka rero kugira ngo Uburundi butere imbere. Ngo tuzobanza kuraba umutahe Imana yaduhaye ari ryo tunga kama dusanganwe kandi rirakwiye. Ngo mbere rero ibikorwa ababikora bobo ngo turabafise. Ngo dusanga abarundi ni abakozi, ngo tutimbega ngo twokora hoho turafise aho dushorera, ngo dusanga turahafise. Ngo ni kuvuga yuko rero ibindi byose birakwiye kugira ngo Uburundi butere imbere. Ibikorwa rero ngo nivyo bitangura kugira ngo amahera aboneke. Umukuru w'igihugu akabandanya agira ati abantu benshi bahora bavuga ngo ntibikwiye iyo batagira amahera. Nanje nabajije ikibazo nti mbega amahera n'igikorwa hatangura iki? Mugabo ivyo ari byo byose ngo ntihatangura amahera. Rero ubwo bushikiranganje ngo nibwo abene gihugu bahanze amaso. Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye agasaba abakorera muri ubwo bushikiranganje gukora n'inguvu nyinshi narijya ari nabwo buherereyemwo cyane cyane akaba ari nabwo yahereyeko kugira ngo abe ari bwo mutima w'igihugu abarundi bahanze amaso mu bijanye no kugira ngo biteze imbere bubishatse ngo igihugu cyose cotera imbere. Umukuru w'igihugu akabasaba yuko bokora ibishoboka byose kugira ngo ico gisata c'ubutare gitera imbere kandi gisahirize mu iterambere ry'igihugu. Ni mu gihe rero nk'uko twabibamenyesheje Uburundi ngo buri mu bibanza vya nyuma muri Afrika no kwisi yose mu bijanye n'umwidegemvyo mu by'ubutunzi. Ivyo rero ngo biva kuki? Mu bihugu 51 byo muri Afrika Uburundi tukaba tubusanga mu kibanza ca 48, nayo kwisi Uburundi bukaba buri mu bihugu 176, buri mu kibanza c'170. Ivyo rero tukaba tubisanga mu cegeranyo c'ishira hamwe ryo muri Amerika The Heritage Foundation cyashizwe ahabona kuwa 4 Ntwarante 2025, nkuko rero tubikesha n'ikinyamakuru Agence Ecofin. Ati rero ivyo bitegwa niki? Umwihwezo wa Faustin Ndikumana arongoye ishira hamwe Parsem gishinze guhimiriza abarundi guhindurira ingendo mu bijanye n'ivy'ubutunzi yagize icyo bivuga ko aho agaruka rero ku nzitizi indwi nyamukuru ngo zibangamira umwidegemvyo mu by'ubutunzi hano mu Burundi. Ngo inzitizi rero ngo zifatiye kuri politike ngo ni uko ingingo zifatwa mu gihugu aho usanga hariho abantu bakundwa akazwa mu by'ubutunzi n'abandi badakundwa akajwe. Ngo ikindi imigenderanire n'ibindi bihugu ngo bituma urudandazwa ku mbibe ruburabuzwa. Ivyo rero akaba avuga nk'igihugu cy'u Rwanda aho imigenderanire itifashe neza
urubibe rwugawe hasi. Icya gatatu naco ngo ingingo zimwe zimwe ngo zifatwa mu gihugu ngo usanga ngo leta ibyinjiramwo ngo nko gushinga ibiciro ku bidandazwa. Icya kane naco ngo ni guta umwanya ku mipaka canke ku biro abantu bakahateba ngo babuze ivyo barondera. Icya gatanu ngo kuriha ibidandazwa ku mahera menshi ku mipaka, ingene amakori atozwa, inzitizi mu kuronka ideni muri banki, kuronka ibikorwa n'inyubako rusangi, umuyaga nkuba, internet, ibitumwa umwimbu mu by'ubutunzi usanga bikigoye cyane yuko uboneka. Icya gatandatu ngo ni inzitizi mu guhiganwa, concurrence mu rurimi rw'igifaransa, abantu bakangana imbere y'amategeko, ubutungane bugatunganiriza bose, gukingirwa n'ubutungane, guhiganwa atawukundwa akazwa gusumba uwundi. Ikindi naco ngo nukugwiza umwimbu umwe wese agakoresha impano Imana yamuhaye, gutyo igihugu kigatera imbere. Ngo kuko ivyo byose rero kuri ivyo byose Faustin Ndikumana akabona ko hakenewe inama rukokoma iraba ivy'umwidegenzo mu by'ubutunzi kugira ngo hakosorwe politike y'igihugu, aho usanga leta ifata ingingo bamwe bamwe bakabishira mu ngiro, abandi nabo ntibavyubahirize. Mu karere rero ngo naho bimeze gute muri ivyo by'umwidegenzo mu by'ubutunzi? Ku bihugu bigize umuryango wa Afrika y'ubuseruko, kuri urwo rutonde bikurikirana uku gukurikira: Tanzania niyo itangura ku mwanya wa mbere, ikaba igirindwi muri Afrika na 29 ku isi. U Rwanda ruza ku mwanya wa kabiri, rukaba rugira 21 muri Afrika n'ijana na 20 ku isi. Kenya igira 22 muri Afrika, ikaba igira ijana na 21 ku isi mu gihe ari ya gatatu hano mu karere. Uganda ni ya kane mu karere, ikagira 32 muri Afrika n'ijana na 39 ku isi. Kongo iza ku mwanya wa gatanu mu karere, ikaba igira 45 muri Afrika n'ijana na 61 ku isi, mu gihe Burundi buza ku mwanya wa gatandatu mu bihugu byo muri Afrika y'ubuseruko, bukaza ku mwanya wa 48 muri Afrika n'ijana na 70 ku isi. Kuri ivyo byose rero bijanye n'ubutunzi, ivyo bikaba byagiye biterwa n'ibintu bitandukanye nk'uko abayobozi batandukanye bagiye babigarukako. Ivyo rero bikaba birimwo ibihe Uburundi bwaciyemwo, ibihano Burundi bwari bwarafatiwe mu 2015 n'ibindi bitandukanye, ingorane zitandukanye Burundi bwagiye bucamwo. Aho twovuga rero no ku mfashanyo zitandukanye Uburundi bwahora buhabwa ariko zahagaze, harimo n'imfashanyo iheruka guhagarikwa y'ikigega c'isi yose FMI yari igenewe Uburundi. Iyo mfashanyo abarundi bamwe bamwe bakaba babona yuko ari yari gusahiriza kugira ngo ubutunzi bwiyongere, na cyane cyane amafaranga y'agaciro. Ariko kandi iyo banki, ico kigega cy'ibanki y'isi yose, bakaba bafise ivyo bari basavye igihugu cy'u Burundi, Uburundi bwanse kwemera kuko bwavuga yuko butegerezwa kugira umwidegemvyo mu gutunganya ivy'ubutunzi bwabo. Kuri ivyo rero umukuru w'ibanki nkuru akaba yagize icyo abishikirizako, akavuga yuko ibijyanye no gutunganya ubutunzi bw'igihugu ati ni ivy'igihugu ubwaco ubwa mbere na mbere. Afatanya kandi avuga yuko abafasha igihugu baza gushigikira gusa bataza gutegeka. Ayo majambo rero umukuru w'ibanki nkuru y'igihugu BRB akaba agira icyo ashikirije kwihagarikwa ry'ingurane y'ikigega mpuzamakungu FMI yahagaritswe, hamwe n'ivyipfujwe n'ico kigega bijanye n'itunganywa ry'isoko y'amafaranga mvamakungu. Uwo muyobozi akaba yavuze ati rero ikibazo c'igiciro c'amafaranga mvamakungu nico gukemurwa hisunzwe ibitari bike. Icambere ni ugutunganya ibijanye n'ubwoko bw'amafaranga bubiri, amarundi n'amafaranga mvamakungu. Ni ukuvuga ko muri banki nkuru turiko turakorera kuri izo mpande zose mu kugwiza amafaranga mvamakungu no kugenzura neza umurindi w'igwirirana ry'amafaranga y'amarundi. Turabandanya kandi mwijwi rya Norma Bigendako akaba avuga ati ku ruhande rwa kabiri, ibanki nkuru nk'uko nabivuze ibandanya igenzura igwirirana ry'amafaranga y'amarundi, kwiyongera k'umwimbo na cyane cyane uw'uburimyi biciye mu kuronswa ingurane itavuna abashaka gushinga imitahe muri ico gisata.
kugwiza umwimbu wo mu gihugu niyo nzira ya mbere ishobora gutuma haboneka umwimbu ushogwa hanze, hama hakaboneka amafaranga mvamakungu, ayo nayo amaze kuba agwiriye vyotuma aca anazimbuka. Kubijanye no kuduza ibiciro, amafaranga akabwako amarundi, akavuga yuko nkuko vyasabwe na FMI, uwo muyobozi akavuga ati ivyo gutunganya neza ivy'ubutunzi harimwo n'ibijanye n'isoko y'amafaranga mvamakungu biraba ubwa mbere na mbere igihugu bwacu. Abashigikira leta ngo nabo baza gufasha. Umurongo ngenderwako rero ngo ni twebwe ibanki nkuru hamwe n'ubushikiranganje bw'ubutunzi tuwushiraho. Uwo muyobozi w'ibanki nkuru y'igihugu rero akabashimangira avuga ati abo bashigikira leta bo baba bafise uko babona ibintu, ariko natwe tukagira imbono yacu. Nibisigura rero ko ivyo bipfuza ari byo bica bishigwa imbere. Mwomenya ko ibiganiro bibandanya, ariko kandi dutegerezwa gufatira ku kugene tubona ibintu hamwe n'ivyiyumviro by'abene gihugu cacu. Ingurane rero ya FMI imiliyoni z'amadolari 272 zikaba zarahagaritswe, yari yemewe muri mukakaro 2023. Ubwo nyene baca batanga imiliyoni 62 muri izo rero muri 2025 gutangwa ayandi yari yasigaye byavuye bihagarikwa kubera ko FMI ivuga ko impinduka zategerezwa kuba mu by'ubutunzi zitakurikijwe. Ivyo rero bikaba bishobora kuba biri no mu vyatumye hari ivyagiye bigaragara mu vyegeranyo vyerekana yuko Burundi buri mu bihugu bidafise umwidegemvyo mu by'ubutunzi, ariko mu Burundi umwimbu n'uyu mwaka bakavuga yuko mu bushikiranganje bw'uburimyi n'ubworozi hitezwe umwimbu w'umusesekara, na cane cane mu gisata c'uburimyi harimwo ibigori, ndetse bakavuga yuko uyu mwaka umwimbu ari umusesekara. None bigenda gute bavuge yuko Uburundi ari igihugu kidafise umwidegemvyo mu by'ubutunzi, ndetse n'abarundi benshi bakaba basemerera bavuga yuko Uburundi hari ubukene buriko buravugwa, ariko kandi hakaba hari abavuga yuko ivyo ari ukwanguha. Namwe mubibona gute? Mubivuga kwiki? Nimutuganirize biciye muri commentaire, hanyuma mudusangize ivyiyumviro vyanyu. Twari twabashikirije umwihwezo w'abana bariya, naho utaha muri burakeye ikurikira. Turabashimiye mwese mwakurikiranye ano makuru, tubifuriza kugira ibihe byiza aho muri hose, naho ubutaha murakoze. Morning Burundi, Uburundi burakeye.